Nikiwa nyumbani na kuwaza sweetie, usiku silali, jozi hazikati, jo karibu nami. Amazina yanje y'ukuri ni sinzi nkayo Clovis Toussaint, ko benshi banzi ku izina rya All Saint once again. Nshimira Imana kwanza iko kuba yarampaye talent kandi gashimwa na bose, cyo ni cyambere. Ikindi naco bima courage yo kubandanya nkora neza kugira babandanye banyishimira. Ego. Urabaza mamati nije yita papati ambonye avuga ati best rap saluti usiku silali. Oya reka rero ndakwereka ubudasa ndagusubize ku isuku ry'amatongo gupaka so vuge make. Yeah, it's going down. It's Magic Soldier right here. Salute. Amazina yanje y'ukuri ni sinzi nkayo Clovis Toussaint, ko benshi banzi ku izina rya All Saint once again. Yep. Cyambere nshimira Imana kwanza iko kuba yarampaye talent kandi gashimwa na bose, cyo ni cyambere. Ikindi naco bima courage yo kubandanya nkora neza kugira babandanye banyishimira. Ego. Oya sikubanyoteza kandi bambabarire, gusa hari gihe umuntu aba ashaka gutanga ibintu byiza. Nico gituma mfata umwanya munini kugira nkore ikintu kibashika kunyota. Niyo mpamvu wacabwa n'abacireje, ariko mba ndiko ndategura ibintu byiza. Ego nico gituma, ariko ibintu byiza kenshi bifata umwanya munini. Niyo mpamvu. Jewe sinzi ukuntu meze, ikintu cyose nkora ndagikora niyumvira imbere gose. Anytime ikintu cyashobora ku explode umwanya wari wose. Rero muri umwaka wa 2022 aho nari nshaka kugera sindahagera kabisa. Mwambeshe sindahagera. Okay, nk'umuririmbyi umuntu aririmba wese ategeza gukora ikintu aciyumvamo, agerageza kwerekana ibyo ariko araririmba. Sinoririmba nk'indirimbo y'agahinda ndiko ndatwenga ntibikunda, ariko indirimbo y'urukundo iririmbo uryohewe, indirimbo yo gutamba iririmbo utamba. Niko je nikomeze bisanzwe ko umuririmbyi ategeza kumera. Cyambere ni ikintu kigoye. Ujya vukiye muri famille y'abaririmbyi bigusaba nawe gukora cyane, kuko umuvyeyi wanje yaririmba, je naho ngeze ubu sindahagera aho yagejeje. Numva binsaba yuko nkora cyane kugezaho ubwatego hari aho nyanje nigejeje, ariko hatari ku izina ry'umuvyeyi wanje, ariko nka jewe nyene. Nico kintu cyambere. Hama biranshimisha kubona nabandanije umwuga umuvyeyi wanje. Birimwo mu karanga k'abarundi niko bimeze, bavuga ati umuvyeyi akuraga icyo yahora akora mu bisanzwe ko bimeze. Urumva nanje biranshimisha. Oya sinamusumbya, wewe yakora. Urumva generation ziratandukanye, sino kwigereranya nawe ko nawe yari muri indi generation, ahubwo wari kungerana ni generation yiwanje. Muri generation yiwanje imeze gute? Bisa wewe ndibuka kera yarambwira ati iko ndirimba indirimbo ziya za kera iki,
kacambye no il faut pas ko uyimenyereza ndimo za kera, il faut kuba wewe umviriza abaririmbyi bagezweho, umviriza aba Asha, umviriza aba Chris Brown. Niyo mpanuro yampaye kugira nitandukanye n'ivya kera, sishobora kuguma muri generation ya kera. Yego. For the first time, avant nagira hip hop. Ngira hip hop kandi ari umwana muto cyane. Ndibuka ico gihe nari mu bana bato, nafise nk'imyaka nka 13. Rero ngiye muri studio bwa mbere cyari ikintu cyanezereje, bituma nyene mbona ukuntu kahe muziki umuntu ko atashobora kwitangura akayibandanya, kandi nshimira n'abantu bose bamfata ukuboko bambwira ati ngo tujye kuririmba. Studio ya miyata kwinjiramo ya Jeremy Production, menya media studio wa cyo genje nibuka. Rero Jeremy yaranze nk'umwana atazi ko ndirimba, aziranye n'umuvyeyi wanje, onyuma babona nje muri studio ntiyavyumva ntiyabitahura. Mbwa j'ai assuré kabisa uwo munsi. Ni ibintu byansunitse, sinzi ukuntu byagenda. Numva umwanya wose no kwandika indirimbo. Naho ndi ngaha niso sinshobora kumara isomene nanditse ijambo na rimwe. Rero ico gihe nabikora nk'uko ndabyiyumvamo, ni inspiration gusa iza gutyo umuntu akandika ibintu nyene vyiza. Yego. Muri INGO naje bampamagaye, ari Kuririmba Magic na walase. Umunsi wa mbere twari dusanzwe tuzinanye, byari bimeze neza, bari banzi, nabona yuko ari ingufu nyinshi ngiye gushiramo kugira umugwi nka INGO Live Band ushobore gutera intambwe. Kandi rero narishimye, nawe nyene baranyishimiye. Yego. Icyambere INGO Live Band n'umugwi umeze nka famille, n'umugwi twumvikana ku kintu cyacu cyose, ari ubuzima bwo mu rugo, ari ubuzima bwo hanze bw'umuziki kaya solo cyangwa ubuzima bwa band, byose bisa nk'uko byose ari muri INGO Live Band. N'umuryango tubanye neza, sinzi ukuntu bisigura. Twahujwe n'umuziki mu bisanzwe muri INGO Live Band, ariko twasanze dufise intego imwe. Cyambere duhagariye kuri vision imwe twese, guteza imbere umuziki w'u Burundi. Rero mu gihe turi kuri urwo rugamba guteza imbere umuziki w'u Burundi, twese dushiramo ingufu. N'ugombye kunanirwa gatoya turamuvyura kugira tubandanye. Rero nihenze ndazi yuko n'umugwi sinzi ko no kubwira, gusa ni ingufu dushiramo twese, dufise vision imwe ituma tubandanya tubana neza, kandi band gatuma ikomera. Bon, icyambere twe dukora umuziki turavye n'ukuntu na demande z'abantu, z'abakiriya bacu, abadukunda ibyo bashaka ko tubana ibyo tubaha, ariko tutibagiye n'umuziki w'ikirundi. Umuziki w'ikirundi niwo duha ibice byinshi gusumba. Muga ntikibuza ko turirimba n'izindi ndirimbo zo hanze, kuko nakandi kabijya kaba kagiyemo. Ego. Public yo mu gisagara ni public ikunda
ibintu bitandukanye bishasha mu bisagara hose niko biba bimeze usanga ari bakunda umuziki wa none cyane ariko ruguru kenshi usanga bakunda indirimbo za kera umva natwe turaba imbere yo dutanga umuziki turaba public tuba dufise tuyiha icyo iba yifuza. Mugihe public bivana public icyo iba yifuza. Pourcentage rero nini turi ngahe Bujumbura kenshi nini tuyiha umuziki wo mu Burundi kuko abantu batangiye kumenya umuziki wo mu Burundi barawukunda kenshi no tubaha niyo pourcentage nini novuga ama percentage yindi y'imiziki yo hanze tuyikora bivanye n'abantu n'amadomande z'abantu. Bon, ndetse novuga ko bifite ingaruka mbi kumviriza umuziki wo hanze bituma tumenya aho tugeze kwanza. Hano umuziki wo ngaha mu Burundi acari hasi hano tuko turiintegra kandi tukigira dusubire kuduga nk'abandi muri East Africa, so dutegereza kumviriza ibyo bavuze, dutegereza kumviriza umuziki batanga ahubwo ni cyiza kubimenya kugira nawe umenye ukuntu wipanga. Nuvuga nico kintu cyiza mbonamo nawe ingaruka mbi nta ngaruka mbi mbona y'umuziki. Oya strategie nkoresha nuko sinkunda ko bamenyera, sinkunda ko namafise repertoire ya indi nyine. Umuntu umva uko ambonye aba yiteze bishasha misi yose ntamenyera yuko ndamuha za ndirimbo nyene iki niyo strategie nkoresha iyo nyene ko atamuntu amenyera ko menyera repertoire yanje foko ntanga repertoire ijanye n'abantu mbona n'abantu bari ngaha nico kintu ca mbere. Repetition twaba tuzikora kenshi kandi ikindi kintu gituma umengo turabavandimwe nuko après karaoke canke live music turafise Colin mu producer, turafise Joel, urabona bose n'abantu twamana tutariko dukora live music, tuko dukora indirimbo muri studio, tutariko dukora ivyo turaganira ivyerekeye umubiri dushaka gutera imbere turamana. Niyo mpamvu ubona kumengo turabavandimwe. Hari ikintu kiza abantu bakeye kandi kenshi iyo ndagikoze ntibantahura. Abantu bazi yuko ndirimba gusa batazi ko nigeze gutama. Iyo ngize numva nyine nshaka gutama kuri stage abantu bumva baca babona umengo ntibabitahura, nico abantu benshi batazi ko ntama. All Saints ni kihe kintu ushaka gushikako muri umuziki? That's a vision mfise jewe nka All Saints, kubona umuziki w'Uburundi, kubona abaririmbyi bose b'Abarundi twateye imbere dushoboye kubeshwaho n'umuziki dukora, dushobora kubeshaho amafamiye yacu, abana bacu kandi iki tubikuye mu muziki. Niyo vision mfise kandi one day tuzoshikako, kandi nasaba n'abaririmbyi bose gukunda dufashanye kandi
Cyambere no gukunda gukora no himiriza abantu bose gukunda gukora kandi ugakora icyo ukunda para gukora ikintu udakunda kuko iyo ukoze ikintu udakunda kandi afararambirwa mugabo iyo ukoze ikintu ufise mu mutima wumva ugikunze kizogushikana kure rero nanje nihaye ihangiro umuziki hari abenshi bambwiye ati umuziki nuzokubeshaho ashaka kubireke warize rondera akazi kino gukora ikintu ukunda nico kintu cyambere rero gira abantu bose kora ikintu cyose ukora gikorera umutima umwe gira vision ntucike intege pambana kabisa ibintu bizogenda neza ndiko ndakora hari ikintu ndiko ndakora indirimbo mperuka gusohora n'indirimbo y'abakenyezi le 8 mars iheze hari ikintu ndiko ndategura nikiraja mu ngiro neza nkuko ndavyifuza muga very soon ndababwira ukuntu bizaba bimeze hama ndiko ndategura EP nziza amasanamu uzoba na outside mwe muzi nyene nkamwe mwifuza ntimurambirwe gusa no kunshigikira no kundindira gatoya ikibazo gihari ni twebwe nyene ngaha mu Burundi abarundi nyene nico kibazo dufise cyambere ifoko tugira esprit competitive tukamenya turi muri East Africa turahari ibihugu bindi biri iruhande yacu biriko biratera imbere gose ku muvuduko uteye ubwoba twebwe rero hagufata umwanya ngo dukunde iby'iwacu dabo tubanze twe twipanye hama tuje gukompeta benshi babiraba ko bishakiye canke bakabigaya me ikintu cyose cyo ngaha mu Burundi ikintu ciwacu nikubanza kugikunda dabo nimbara abaririmbi tubashigikire nimbara abarimyi tubashigikire nimbara abaji tubashigikire dushigikirane ngaha muri twebwe nyene twiyubake hama tuje gukompeta n'abandi icambere nuko twokunda iby'iwacu amakampuni yose ari ngaha adufashe fasha abandi ba artiste bose niko babaye aba artiste ngaha dufise amaprojet menshi gose menshi gusa nuko hari abadabitahuye rero nosaba yuko abantu bafise uburyo bushoboka bufasha aba artiste babo twebwe turashamwe ingufu ko bishoboka kose kuko niyo tugiye ngaho mu mahanga barabibona n'aba artiste bandi barazi yuko turi abantu bakomeye gusa none ikibazo kiri hehe bipfira hehe dushaka ko badushigikira mudushigikire ama tuje gukompeta n'abantu Wambaje ibibazo byiza cyane kabisa ndabashimiye gusa nikiwa nyumbani na kuwaza switi usiku silali jozi hazikati jo karibu nami mama tulia kifwani nisije kusizi Yo, Nelson once again, Kuri Buddha Woods. Keep watching, keep sharing this. Ibintu byose twakoze mu bikurikirane. Thank you. Yeah.